Gira so, gira izi, gira iteka, gira aho muba mwubahwe, gira Imana. Kaze bavukanyi kuri Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, dusangire imfunguro yo kuri uyu musi mukuru w'isakramento ryeranda, umunsi mukuru w'isakramento ritagatifu, umunsi mukuru w'isakramento. Amajambo meranda Eklezia avoma mu gitabo c'ihunguka ikigabane ca 24 kuva ku karongo ka 3 gushika ku karongo k'8. Ayo n'amaraso y'isezerano umukama yagiriraniye namwe. Igisomwa ca kabiri, ariko tutarashika ku gisomwa ca kabiri, Zaburi dusengesha ni Zaburi y'115, aho twitabira tuti nzomuhereza ikarisi y'ubukiriro kandi ntabaze izina ry'umukama. Igisomo ca kabiri Eklezia ikivoma mw'ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi kigabane c'9 kuva ku karongo k'11 gushika ku karongo k'15. Amaraso ya Kristu aracyorora imitima yanyu. Inyuma y'ico gisomwa Eklezia iraririmba ururirimbo Siyoni eshemeza Imana. Aleluya, aleluya, aleluya. Umukama yavuze ati, jewe ndi wa mukate muzima wavuye mw'ijuru. Uwuriye uwo mukate azokwamaho imyaka yose. Aleluya. Inkuru nziza ya Yezu Kristu dusoma mu Njiri nyeranda nk'uko yanditswe na Mariko mweranda, ikigabane c'14 kuva ku karongo k'12 gushika ku k'16 no kuva ku karongo ka 22 gushika ku ka 26. Umusi wa mbere w'Azimi niho babaga umwagazi wa Pasika. Abigishwa ba Yezu bamubarira bati, ugomba ko tuja kugutegurira Pasika eye? Arungika rero babiri bo mu bigishwa biwe ababwira ati, nimugende mu gisagara muzagura n'umuntu yikoreye umubindi w'amazi, mumukurikire. Ahaza kwinjira mubwire nyir'urugo muti, umukama avuze ngo inzu yanje nza gufunguriramwo Pasika kumwe n'abigisha banje iri hehe. Hanyuma we nyene aza kubereka ku nzu yo hejuru icumba giteguye kirimwo n'imisego, habe ariho rero mudutegurira. Abigishwa barakoza ko bagenda mu gisagara, basanga ibintu bimeze uko Yezu yababariye, maze bategura Pasika. Igihe bariko barafungura, Yezu yakira umukate arawuhezagira, arawumanyura, arawubaha, yongera ati, akira, iki n'umubiri wanje. Hanyuma yakiriye ikarisi kandi akenguruka, arayibahereza, bayinywako bose. Araheza ababwira ati, iki n'amaraso yanje, amaraso y'isezerano aza guseseka ku bwa benshi. Ni ivy'ukuri ndababariye, singisubira kunywa ikinyobwa c'umuzabibu gushika umunsi nzosubira kukinywera mu bwami bw'Imana. Bahejeje kuririmba Zaburi, bagenda ku musozi wa Oliveti. Bakundwa b'Imana, dusanganire, dukenguruke iyo nkuru nziza y'urukiza. Kristu shemezwa. Turi kuri Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Banywanyi bino mbonesha kure, bakunzi dutambukana, namwe muzoba abanywanyi, kaze duhimbaze uyu musi mukuru n'akanyamuneza kenshi.
twibuka ko umukama Yezu vy'ukuri ari mudahemuka, akaba mudatana mu ndagano. Akiva hagati y'abatumwa biwe yababwiye ati kwire isi yose mwigishe abantu bose, mubagira abigishwa banje, mubagire abana ba data, mubagire ingoro za mutima mweranda kubw'ibatisimu. Meze nk'usigura amajambo yavuze ati nanje ndi kumwe namwe iminsi yose gushika ku muhero w'isi. Matayo, inkuru nziza yanditswe na Matayo igabane ca 28 kuva ku karongo k'19 gushika ku ka 20. Bakundwa b'Imana, Yezu Kristu yababaye ku bwacu, akabambwa, agapfa, akazuka, adusezeraniye kugumana natwe iminsi yose, ubutakituviriye. Mwumve ko ari Imana yemeye kutatuviriye iminsi yose, umusegonda wose, umunota wose. Uyu munsi rero bakristo, mwebwe dusangiye ukwemera muri iri sakramento ryeranda cane cane, namwe mubiraba mugatangara, muze twibukane ugweze aya mabanga y'umubiri n'amaraso ya Kristu, arangura iryo sezerano ry'urukundo twagiriwe na Kristu ryo kutazokwigera atuvirira na rimwe iminsi yose y'ubuzima bwacu. Aya majambo meranda cane ngo iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu, ivyo muzokwame mubigira kugira ngo bibe ikimenyetso canje. Aya majambo ngo iki gikombe n'isezerano rishasha mu maraso yanje, igihe cyose muzokinywa muzobigire kugira ngo bibe icibutso canje. Mw'ibaruwa rya mbere Pawulo yandikiye Abakoreni ikigabane c'11 akarongo ka 23 gushika ka 26, ayo majambo meranda igihe cyose umusaserdoti ayavuga kw'izina rya Kristu, umusaserdoti mukuru akayavuga mu nkuka ya misa iherezwa buri munsi kw'isi, ubukiriro bw'abantu buraranguka. Bwa bukiriro bwarangukiye rimwe rizima ku musaraba burasubira kuranguka vy'ukuri. Nidutangarire urwo rukundo rw'Imana rutemera gutsindwa n'ubuhemu bwacu. Twebwe abana b'abantu, umutima wacu wiyumvira inabi kuva mu buto bwacu. Tubisoma mu gitabo c'Amamuka ikigabane c'8 akarongo ka 21. Mu gihe ca Noe ikibi cari cinshi cane, igicumuro cari ciraye. Ico kibi catwaritsemwo nticashobora gusamburwa canke guhanagurwa n'amaraso y'amasuguru canke y'ibimasa. Ico kibi kidutandukanya na Data, kikadutandukanya na bene wacu hagati yacu, kubera uruhendo n'amacakubiri tubibwamwo n'umwansi w'Imana Shetani, umubeshi. Ico kibi casamburiwe ku musaraba wa Kristu rimwe rizima. Imana ninahazwe. Iyo nkuka Kristu yahereje ku musaraba ngo atwuzurize na Data, gutyo natwe dusubire kunywana hagati yacu, ntihabe hakira abagiriki canke abayahudi, abaseruko canke abarengero. Niyo duhimbaza buri munsi mu nkuka ya misa, tugasubira tukemera urwo rukundo rw'Imana mudahemuka rudushoboza kudahemuka, niyo vyoshika tugahemukirwa. Ubwo n'ubusazi bw'urukundo dusanga ku musaraba, dusanga mu nkuka ya misa. Urwo rukundo ruguma rurondera uwundi, niyo wewe yoguma guhunga, yoguma gucumita icumu mu rubavu, yoguma kwararaza. Iyo ubwo ni rwa rukundo rusazi rwo ku musaraba wa Kristu. None gabavukanyi, mwebwe banywanyi ba Asia Vibes TV, namwe muriko murakurikirana ino
nyigisho dusangira ino mfunguro yo ku munsi mukuru w'isakramento. Imbere y'ayo mabanga matagatifu meranda cane, aho Imana isubira kunagura isezerano ryayo natwe kubera twebwe twama twarisambuye. Imbere y'iyo Mana itubwira iti uyu munsi kubw'umubiri wanje n'amaraso yanje ndahanaguye akabi kawe wigaye. Mubona hari ikindi kibereye atari gukubita inkoro hasi tukavuga tuti kumwe n'umusenzi mwiza buriya 51 nkako ntunezerezwa n'imbagwa naho no guhereza inkuka ntiguhimbara ntuyishima. Imbaga ushima Mukama n'umutima ubabajwe n'ibyaha wakoze. Umutima ubabajwe n'ibyaha wakoze Mukama ntuwukengera ntuwushiburira kure yawe. Mukama kw'ibyo unkorera byose, ibyo dukorera byose ari kubw'inema, atari uko turabagororotsi, n'umwizero mwinshi muri iyo nema y'urukundo rwahebuje twakira tugafungura mu mubiri n'amaraso meranda vya Kristu. Nanje kubw'igihugu ceranda mperereza inkuka ya misa, kubw'umuryango w'abantu bose, nanje ndagutakambiye ndagusenga nti amajambo yawe yose umbwira nzoyakurikiza. Gihugu ceranda c'Imana, mwebwe dusangiye guhimbaza aya mabanga meranda y'ubukiriro bwacu, nimuze duhurize hamwe amajwi tuti ivyo Mukama yavuze tuzobikora kandi tuzobigamburuka. Nyigisha Mukama kugamburuka amajambo yawe y'urukundo n'iy'ubwenge bwanje butoba buyategera. Umunsi mukuru mwiza w'isakramento. Gira Imana, giraho muba, mwubahwe, mubandanye muba abanywanyi b'iyi mboneshakure Axia Vibes TV.